Sangwa kaze nshuti mukunzi wacu wubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike, igisata ca ba mukerarugendo, igisata c'umutekano, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'inkino, igisata c'indero ndetse n'ibindi bisata bitandukanye. Ndakwipfurije kubandanya uroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza mu vyo uriko urarangura uwu munsi wa mbere w'ino ndwi, igenekerezo rya 25 Munyonyo 2024. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Abarwanyi 60 ba FNL ya Nzabampema barishikanye bashaka gutaha. Abarwanyi b'umutwe wa FNL urongowe na Nzabampema bagera kuri 60 basavye umurwi usubiza mu buzima busanzwe abarwanyi bahoze ku rugamba muri Kongo, ni ukuvuga PDDRCS, ko bipfuza gutaha mu Burundi. Itangazo ry'uwo mugwi washize ahabona ku wa gatanu igenekerezo rya 22 uku kwezi nyene, wamenyesheje ko abo barwanyi basavye gutahukanwa ariko bagasaba ko umutekano wabo wokingirwa ndetse bagafatwa mu mugongo mu bijanye no kurya, kwivuza n'ibindi vyankenerwa umuntu akenera. Amakuru atangwa n'ikinyamakuru gikorera ngaho muri Kongo akaba avuga ko kuva ku igenekerezo rya 10 gushika ku rya 12 Kigarama 2024 hazoba hakoraniye inama yiga itahukanwa ry'aba barwanyi 60. Iyi nama ikaba yarateguwe n'irishirahamwe mpuzamakungu riraba bimukira OIM. Aya makuru kandi akaba avuga ko iri shirahamwe nyene ryemeye kuzofasha muri kino gikorwa ariko rigasaba ko hobanza kwerekanwa ingene uyu mugambi uzogenda. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido, ntuje kure. Nayo kandi abarundi badafise laissez-passer ntibarekuriwe kurenga ibirometero 10 binjira muri Tanzania. Ubu umurundi yinjiye mu gihugu ca Tanzania hakoresheje urupapuro rw'inzira ujirani mwema ntarekuriwe kurenga ibirometero 10 avuye ku rubibi rwa Gahumo ruri muri komine Mishiha mu ntara ya Cankuzo. Ivyo biri mu gihe iyo ngingo yafashwe ku ruhande rwa Tanzania, ariko abatanzania bo badafise laissez-passer barinjira mu Burundi ukuri kwamye. Gayi Mujambere hajejwe uruja n'uruza muri urwo rubibi aremeza iyo ngingo iheruka gufatwa n'igihugu ca Tanzania. Nubwo biruko ariko yemeza ko imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri yifashe neza, ariko agahamagarira ababijejwe gutorera inyishu ico kibazo kugira ngo abarundi bafise urupapuro rwa ujirani mwema basubire kwinjira muri ico gihugu atankomanzi. Nayo ku kijanye n'abarundi bahagarikwa rimwe na rimwe muri Tanzania asigura ko ari abadafise uruhusha rwa laissez-passer canke karangamuntu. Gayi Majambere akamenyesha ko abarundi n'abatanzania bahurira kuri urwo rubibi bajanywe n'ibintu bitandukanye nk'urudandaza, ukuramukanya, ukwivuza ndetse n'ibindi, ariko akamenyesha ko bivanye n'uko ibarabara rihuza iyo ntara n'igihugu ca Tanzania rimeze nabi, kuri urwo rubibe hacishwa ibidandazwa vyikorerwa ku mutwe hamwe n'ivyunguruzwa n'ivyuma bito bito gusa. Vyinshi navyo kuri iyo nkuru turabandanya kubikurikirana tubigushikiriza vyose uko vyakabaye, ntuje kure. Nayo mu yandi makuru kandi nuko mu gihugu c'Ubuganda, ni ukuvuga igihugu gituranyi cacu, umusore w'imyaka 21 yaraye ahanishijwe umunyororo w'imyaka 2 kubera yatutse umukuru w'igihugu. Umusore w'imyaka 21 azwi ku izina rya Nabugondi Emmanuel aherutse gutuka umukuru w'igihugu, aho yahanishijwe umunyororo w'imyaka 2 n'amezi 8. Uyu musore yatutse Yoweri Kaguta Museveni akoresheje urubuga rwa TikTok ndetse agashirako video umwerekana ariko atuka yongera yifatira mu gahanga umukuru w'igihugu.
icaha nawe ubwiwe yiyemereye imbere ya sentare ya Entebbe muri Uganda. Ni inyuma y'aho mu mwaka w'ibihumbi 2022 leta ya Uganda isohoreye itegeko ryiyamiriza abakwiragiza imvugo z'urwango, gukoresha nabi imbuga hwaniro no guhimiriza abandi kugirira nabi umukuru w'igihugu. Ico gihe imiryango iharanira agateka ka zina muntu muri ico gihugu yariyamirije iri tegeko, ivuga ko rihonyanga agateka ko kwisanzura kw'abanya-Uganda mu gushikiriza ivyiyumviro vyabo, ariko leta yoyo yabandanije gukurikirana no guhana abo bose bahonyanga iryo tegeko. Naho Nabugondi afise uburenganzira bwo kunguruza urubanza mu kiringo kitarenga iminsi 14, umucamanza Amabilius Stella yaburanishije urwo rubanza avuga ko igihano yahawe ari nk'akanywafi gakwiye kubera n'abandi inkebuzo, bikabereka ko gutukana witwaje ivyo kumenyesha amakuru ari icaha gihanwa n'amategeko. Uwaramaze guhanishwa igihano kinini kubera gutuka umukuru w'igihugu ca Uganda ni Awabwa Edouard, yahanishijwe gupfungwa imyaka 6. Nayo mu yandi makuru kandi nuko ideni ry'imiliyoni 500 z'amadolari n'inyishu imwe ya hafi leta nayo mu yandi makuru kandi nuko ideni ry'imiliyoni 500 z'amadolari hari inyishu imwe ya hafi leta yokoresha ngo ihangane n'iduga rikabije ry'ibiciro. Hamwe leta y'u Burundi yosaba ideni ry'imiliyoni 500 z'amadolari y'abanyamerika vyoyifasha guhangana n'umurindi ukabije w'iduga ry'ibiciro ku masoko mu kiringo kigufi, irindiriye gutora inyishu zirama. Gabriel Rufyiri harongoye ishirahamwe ryishinze kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta Orikome, yabishikirije mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uwa 19 Munyonyo 2024. Ico gitigiri ngo bagifatiye ko bisunze uburemere bw'ivyo igihugu gisumira hanze y'igihugu hamwe n'ibindi biri mu gihugu. Ayo mahera abonetse ubwa mbere igihugu coronka mu bubiko igitoro comara amezi 3, ubwa kabiri ngo muri ico kiringo hoboneka ububiko bw'ibindi vyankenerwa bigizwe n'ifumbire, imiti n'ibindi igihugu gisanzwe kirangurira hanze. Nubwo biruko ariko ivyo kugira ngo bikunde nuko bafise umwina wo kwigungirako vyose bobanza bakinjura, kandi bigakorwa n'abantu hatanyungu babifisemwo. Ikindi ngo nuko abantu baronka amafaranga mvamakungu botangazwa bakamenyekana kugira abanyagihugu babakurikirane. Yemeza ko iduga rikabije ry'ibiciro ririko riva ku bintu bikuru bibiri bigizwe n'ikibazo c'uko ata mwimbu ushemeye uhari hamwe n'ubukene bw'amafaranga mvamakungu. Ni mu gihe ngo mu bindi bihugu iyo umwimbu ubaye muke leta ica yongereza ivyo ikura hanze. N'amasezerano hari hagati ya leta n'ikigega mpuzamakungu FMI agiye mu ngiro yofasha guhangana n'ivyo bibazo. Ni mu gihe ngo inyuma y'aho ubumwe bwa Buraya bukuriye ibihano vy'ubutunzi bwari bwafatiye u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2025 vyari vyagiraniye amasezerano y'amezi 38. Ayo masezerano akaba yategekanya ko buri mezi 6 FMI isohora icegeranyo giherekejwe n'imiliyoni 60 z'amadolari. Gushika ubu ikaba imaze kuyasohora ku ncuro imwe gusa, kandi ko hashobora kuba ari ivyegeranyo 2 canke 3 leta y'u Burundi itaremeza. Ku bwa Gabriel Rufyiri harongoye ishirahamwe Orikome ryishinze kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta, ukutubahiriza ayo masezerano haherekejwe n'impinduka mu vy'ubutunzi, itunganywa ry'amafaranga leta ikoresha n'ibindi bitubahirijwe, ngo niyo ntandaro y'ukudasohora ayo mafaranga, kandi adasohotse n'abandi bafashanya n'u Burundi mu iterambere ngo baca bahagarika gusohora amahera yabo.
Nayo mu yandi makuru kandi ntunyemerere nkushikirize ino nkuru ivuga ko ishirahamwe Arucoto ririko ririyamiriza akarenganyo kariko gakorerwa bamwe mu baherutse guhabwa ikigongwe n'umukuru w'igihugu. Vianney Ndayisaba umuhuzabikorwa mw'ishirahamwe Arucoto mu vyo rikora harimwo kurwanira ihohoterwa rya kiremwamuntu ariyamiriza ihonyangwa ry'itegeko rirekura abanyororo bagiriwe ikigongwe n'umukuru w'igihugu mu ndwi iheze ririko rikorwa n'abo mu bushikiranganji bw'ubutungane. Atanga akarorero ko ku munsi wa gatandatu uheze aho ngo habaye akamaramaza mw'ibohero rikuru rya Mpimba aho uwo mugirwa wakozwe n'abo mu biro vy'umukuru w'igihugu bari kumwe n'indongozi zo mu butungane. Hasomwe abategerezwa kurekurwa bagera kw'136 ariko haca hataha 57 gusa. Abandi 79 bashikiwe bamwe mu ndongozi zo mu butungane basiguye ko dosiye zabo bazibuze. Muri Arucoto bakabona ko ari ihohoterwa aba bantu bagiriwe. Vianney Ndayisaba yibaza igituma iyo umuntu arinze aja ku rutonde rw'abarekurwa n'ingingo y'umukuru w'igihugu bigenda gute ngo dosiye yiwe ibure. Aba bantu bagiye ku rutonde ata amadosiye bagira. Izi ngingo zo mu butungane nyene ziragirizwa ko ku munsi w'Imana banyiye abantu 6 mu bantu 145 bari bahejeje gusomwa n'abo mu biro vy'umukuru w'igihugu ngo batahe. Babagirije ko bananiwe kuvuga amazina ya Musitanteri ndetse na Nyumba Kumi baho bavuka. Mw'ishirahamwe Arucoto bakavuga ko ico kitobera intambamyi ishirwa mu ngiro ry'ingingo y'umukuru w'igihugu kuko benshi bapfunzwe aba batware bataratorwa. Kutabamenya rero ngo si amakosa yotuma baca baguma mu buroko. Kubamenyesha kandi ngo sico cotuma baca bezwa icaha kanatsinda ngo n'ababashize ku rutonde rw'abataha ivyo ntavyo bababajije. Muri iri shirahamwe Arucoto bakavuga ko bafise amakenga ko banka kubarekura kugira ngo bace babasubiriza n'abandi babapfumbatishije nk'uko bama babikoze canke ku zindi mvo zitandukanye. Basaba izi ndongozi mu butungane kubihagarika bakubahiriza ingingo y'umukuru w'igihugu yabagenye. Basaba kandi CNDH abajejwe agateka kazina muntu kubikurikiranira hagufi kugira ngo umuntu wese ari kuri rurya rutonde mu ndwi zibiri azobe yatashe nk'uko umukuru w'igihugu yarivumeye. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwifurije kubandanya uraroranirwa, kubandanya uragira ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukumanuka munsi y'ino video hama ukareba ahantu handitse ijambo subscribe nawe ukoresha YouTube y'icongereza. Ugafyondako ukaba uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Canke se ugafyonda handitse s'abone nawe ukoresha YouTube y'igifaransa naho ugafyondako nyene kugira ubu duhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwifurije rero kubandanya uraroranirwa, kubandanya uragira ibihe vyiza ndetse no kubandanya urabaho neza.